twarumvise yuko hoba hariho na Brarudi ihinguriro Brarudi naryo ryo baryarifuje yuko ngo barironsa ibigori canke rigura ibigori kugira ngo badukorere inzoga, ariko je kubera kumbere nuko ntazinywa inzoga mbwa kuvana ibigori abantu bogiye baryamwe ubugari ubugane ukazihinduramo ibiyovyabwenge mugabo ntaco muri demokrasi abatsinywa nibo benshi turabarekeye turabahebeye ahubwo no kwanguraja Brarudi igakora urwo rwagwa ruzoba ruryoshe rukaryohera abarundi dukorana ikindi gira amahirwe rero uruganda Brarudi nibwo rwafashe iya mbere mu bushakashatsi bwo kuraba yuko intete z'ibigori zitohingurwamo ikindi kintu c'ikinyobwa gishoboka abantu bashobora kwihereza, ndetse nkabamenyesha ko ubushakashatsi bugeze kure nubwo bwerekanye yuko mu rutete rw'ibigori bazokoresha ibice bikeyi, ariko nta ruhombo ruzohaba bakoresheje 30% y'urutete rw'ikigori, ibisigaye bizohingurwamo indya z'ibitungwa. Ubwo bushakashatsi rero bugeze kure, tukibaza yuko hamwe ico kinyobwa cohingurwa, ariko si kinyobwa gikozwe mu bigori gusa, ni kinyobwa kizoba gikozwe mu gice c'ibigori n'ibindi bongeramo harimo za marte kugira ngo gishobore kuba ikinyobwa. Ni naco gituma mumva yuko pourcentage y'ibigori bazoshira muri ico kinyobwa atari icupa ryose kugira ngo ndabahumurize. Rero hamwe ico kinyobwa le test zoba positive bikerekana yuko nabene gihugu bagihurumbira, ivyigwa bamaze gukora vyerekana yuko uruganda Brarudi rushobora gukenera hafi amatoni 200 ku mwaka y'ibigori. Murumva ko tuzoba duteye indi ntambwe kuko babarimyi bazoba bariko bararima ibigori bazoba baronse naho bashobora kubishorera. Morning Burundi, Uburundi burake.